musi ndabwire nawe nja gutaha dada fasha Imana izoguhetsa kirada urakoze Imana iguhetsa kumugisha mwinshi urakoze akaboko karakomeye ni sawa mfasha ndakusabye Imana izoguhezagira mfasha dad abandi baramfasha utamfasha abandi ntibafasha genda nubunyo nk'intuze ya nkimbaho iplash abandi baranyifashiriza ugira n'ufise umutima wenyene mwiza wanikishigaye dada mfasha wewe usitakudzimita wewe ukomeye wewe oya sijewe jewe navyutse nsanga ameze ukunyene nari inkomeye mugabo sijewe uri kuravuga wewe urimo amahinyu oya mfasha dada nukuri neza mfasha ndashonje mfasha dada Jesus is Lord. Mugabo ubwiye muronke byo mwima cyabyo murabironka mugabo ufasha umuntu agowe hey urashisha unashaka gufata umuntu babone ko umuntu agowe abyuze mugabo abanda bajyatu aha baza kuno mutwe wanje ari umwungu cyane kano kaboko sinakagize neza kano kaboko babone neza ko ndakamuka chamugabo umunsi ndabajya bibaza ko no mutwara umwungu baza ko arivo ashiyo umunsi je umunsi je ndahwera tuzomujya tumuheze urumva musamuso mfasha nagize ibyabo erega nukurinda kamu haize imyaka 20 naramu aye nturaro oya kuva mu gatondo yarara hiye mutararo ifuka izuba ndabona urabangamira oya chef boss ngoma mfe n'inzara mazindisi yo urakoze mani guhezagire je naje kibazo office nta namarundi sigaraye undi nacho kazoja kuvunjisha uzogenda kuvunjisha yo nzotuma iyi ni shilingi ya Kenya uzogenda kuvunjisha nzotuma mu banki Kenya yo urakoze mani guhezagire yo sasa ayayo neka ndanyegeze ino uzocugura kumvurika gufuka kugira ibintu bizogenda murakoze mani bahezagire sasa yabana nifisa akaguru n'akaboko nari kubaherekeza nkabakomera nacho yo murakoze muri abantu beza murakoze amakenya iyo ubu rero ndabona rero shasha yadiri niyo aha sinzosura mu kiyede cyangwa uja gushatura amatafari ino diri ni mugabo nzobahongora ibijigo nibitaramera byose bizobihongora nari mwizo kayesko ndanyegeza abantu bababayanga muga kwigira kamuga ni diri yo Dad mfasha dad kavuga mu gatondo tumaze kuronka maze nk'amezi abiri yo dad ngo mujye n'uko mfise unuko bampaye mfasha nindi dad ndabona umenga ntuvyoroshe mfasha rero dad mfasha urakenesha wala wengi n'umungu mujamo gafiza kwicarana n'isoni nagute urega ndakamugukura hotera genda ukore yo dad urukura hotera kamuga mfasha dad hera bunda komeye sindakamuga gurira nukure hera ndakomeye na football no iki ndagwakazi ndagwakazi shaka umfasha
use kundi nyuma ndakumenya reka kumfata nabi reka wena siba teta reka wena ushaka kugutongoza amafaranga yose wifuza nkayaguha wewe basi wewe tumfashisha kabizo basi basi kabizo reka wena ushaka kukubeshaho by'ukuri Imana ugatagata nkakutagatisha icyo ushaka cyose je nkakiguha chunga urumva umunyana ushaka desamire tuwasamire saksamire umunyana wena ushanda yaguha nubona nicaye hajya mabasi makabizo akabizo rero wazi kumfashisha amafaranga basi oya agenda komeye je n'umuntu muzima nta nagakomere defise ku mubiri uyu basi urumviriza basi bangwe twe twavuye aya tubona induru uci umugabe ndega je nesanzwe mugaye na yasavye yicaye hariya ekansaba ndabuye ico ndamu ayankurikira yanyomye ko yaninje nagize nubwo abantu batoka y'ingene gisinzi aguma gukurikira amena n'amatwi ngo sindi ndamusome sindi yo ntunga kamuga kuva kera bata sinzi ngo yo ntunga makije no kunkubita ngana gize ubwoba akamuga karasinda bata barambeshe akamuga done ikimuga igena njagasaba yari kimuga hari bimuga bisinda ibaje ya nani mumubaze okay none wewe washitse ngaha gute banteru nkamutema nterura erega isene mwakinera twayibona wewe rero ikintu kihari wani ari je muhungu ikintu kihari reka kuriguragira ibyo reka kuriguragira ibyo reka kuriguragira ibyo ayo twamuhaye nashire ngaha telefone erega wafashe ururi telefone ibintu wewe byo kuzuriba abantu ngo waramugaye uyagenda kama mazi imyaka myinshi irenga 200 ndakamuga simba naho oya reka gukora ko muganga yarasawa kumengo umengo mazi imisi uginyama wewe oya nokuri nyama abo ni kumufanya mugaye kiwana barundi nabo ibintu byanyu ndabiye wewe